Ego imigambi dufise kandi dushaka gukora ni myinshi. Imigambi dushaka gukora kandi aho dushaka gushika ni myinshi cyane. Me kuri twebwe ko turabajene benshi ngane dufise uburyo burebure tuvuga yuko twokoresha tugashika ku ndoto zacu ku kintu dukeneye. Me kuri twebwe natwe nitoshobora kwishoboza. Me habonetse abantu bashobora kudufasha twoshobora gushika kure kuco dukeneye kuko dufise imigambi miremire kandi nivyo dukeneye ni vyinshi cyane. Me habonetse abantu bo dufasha bakadufata ukuboko kuko twe nyene nitushobora kwishoboza twe nyene twoshika ku kintu twese twifuza kandi ndazi ko Imana izobikora tuzoshika aho dukeneye gushika. Meze fresh, jena meze neza cyane, meze bombo. Ni arisira kikuri miko za Yakini TV Burundi behind camera. Ni pasi classic akora ibishoboka byose kugira ashobore kubashikiriza amasanamu meza cyane ndetse abereye igisho kugira ntimuze kwidoga. No musi rero nkabona ko nambaye nk'abashinga ntaye. Nambaye nk'abanyene cyubahira nambaye nk'umunyakubahwa kuko natewe iteka n'ugwaruka, ugwaruka gubashe cyane, ugwaruka rufasha, ugwaruka rufise umutima mwiza aho bashobe kuja hamwe bakagira groupe igenda irakora ibyiza ngaha kwisi. Iyo groupe yitwa Itara Media. Nashoboye rero kubashikira aho bari ku bitaro bakoreye kuno munsi mu kujya gufasha abagwaye bo kuri Prince Regent Charles. Ibitaro biri mu ntara ya Bujumbura muri quartier ya Buyenzi. No musere nashoboye kubegera kugira ngo dushobore kubabaza utubazo canke tubiri canke dutatu hama ibintu bigende neza cyane. Ndarutse cyane Itara Media. Mumeze neza. Reka negere abamaze. Ni sawa? Ni sawa. Mumeze neza. Ego. Akwita gute? Nitwa Shimirimana Ibrahim. Jejuke muri Itara Media. Gende umuntu asanze gusa. Umumama. Ya. Sister tukuramutse nawe. Ndaramukije cyane. Umeze neza. Cyane gose. Witwa gute? Nitwa Wizeme Benita. Jejuke muri Itara Media. Ndi admin wo muri Itara Media. Chef nawe tukuramutse. Papa bro. Umeze neza. Ego ndashima. Tuzakaje. Ego ndashima. Witwa gute? Bon je nitwa Irakoze Idris. Idris ujejuke muri Itara Media. Bon ni CEO. Ego. President. Ego. Ya brother nawe tukuramutse. Turabaramukije na umeze neza. Turashima Uwiteka. Ndashaka wibwira akazina kawe akunze Yakini TV Burundi. Ku mazina yanje nitwa Mukunzi George. Mukunzi George ujejuke muri Itara Media. Ndicegera cha president. Yego. Yes bakunzi ba Yakini TV Burundi mwashoboye kumva abasa n'abarongoye twovuga umutwe wa Itara Media. Mbo shaka ndabibariza akabazo gatoyi. Itara Media umuntu yumvise Itara Media yumviki. Itara Media ni giki cyatanguye ryari cyatangujwe nande icyumviro cyavuye hehe? Nadhani wakati Itara Media inaanza nipendi huyu mwenzangu aliona mtu anafanya katika mitandao anafanya kitu cha kusaidia watu. Akaona kama kweli kumbe hichi kitu na mimi naweza, sababu mtu ambaye alikifanya sio tajiri, ni mtu tu wa kawaida. Akaona kumbe hichi kinaomba moyo, ikabidi atafute wenzake ambao tulikuwa ni mimi na huyu, akamwambia bro tunataka tufanye kitu kama hichi, nimeona kitu hichi kinakuwa kizuri kikasaidia wengine. Akaona sababu nimeona kitu kama hichi akingoji hela akingoji nini, wakati kinaomba tu moyo na fursa tu kufanya kitu kama hicho, na ndio ikawa imeanzia hapo. Ikabidi tutafute watu fulani tukakaa kwenye grupe tunamwambia tunafanya kitu kama Itara Media kwa ajili ya kusaidia watu. Nadhani kilianzia hapo. Ya urakoze cyane gose mwashoboye kumva ingene yatanguye n'ingene iciyumviro caje. Nka Itara Media mumaze gukora ibiki cyane mumaze gufasha abandi. Ibikorwa mumaze kurangura mwebwe nyene mwishimira. Bon, Itara Media turamaze gukora, turamaze gufasha ahatari hake mu buryo dufise nyene nk'aba jeune. Bon, turamaze kuja muri ville inshuro zibiri. Hama cha tuja muri orphelinat yo mwijabe. Bon, uno musi rero niho turi kuri Prince Sergent. Niho rero turi ngaha. Nuko nyene ibikorwa biguma bitera bibandanya nyene. Nuko nyene. Murakoze cyane. Mbega nk'Itara Media hari indi migambi mufise yo kwiteza imbere mukora canke ibintu bizoshobora gufasha abandi? Ego imigambi dufise kandi dushaka gukora ni myinshi. Imigambi dushaka gukora kandi aho dushaka gushika ni myinshi cyane. Me kuri twebwe ko turabajene benshi ngane dufise uburyo burebure tuvuga yuko twokoresha tugashika ku ndoto zacu ku kintu dukeneye. Me kuri twebwe natwe nitoshobora kwishoboza. Me habonetse abantu bashobora kudufasha twoshobora gushika kure kuco dukeneye kuko dufise imigambi miremire kandi nivyo dukeneye ni vyinshi cyane.
habonetse abantu bodufasha bakadufata ukuboko kuko twe nyene nitushobora kwishoboza twe nyene twoshika ku bintu twese twifuza kandi ndazi ko Imana izobikora tuzoshika aho dukeneye gushika. Tukiraho nyene umuntu yereko arakora ikintu cyane cyane ibi bikorwa byo kwitanga kenshi atanyungu birimo arahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Mwebwe nka Itara Media nibihe bibazo muza muhura navyo iyo muri ko murategura nyimba ibibazo muhura navyo kugira ngo mushobore gushika kuco mu bifuza? Bon turashobora tugira tugategura nk'ibintu vya 50 personnes canke 100 personnes tugiye aho hantu gadusangana abantu nka 300 canke 200. Bon ibintu nk'ivyo dufate nk'amatestation n'amatestation dufise vraiment bica bisaba ko tugira tugenda ahantu tukarinda kubisaba ibintu vyinshi ibintu nk'ivyo tu bon nivyo bintu mbona bimeze fo turadura navyo. Yego. Murakoze cyane gose. None nk'Itara Media turabona yuko Urwaruka kwagiye hamwe rushinga groupe Itara Media. Hari Urwaruka rundi rutemerewe kwinjira muri Itara Media muba muravye iki? Bon, Itara Media uko tuyikoresha turakeneye yaba abamama abapapa abumva babishoboye abumva bafise umutima wo gufasha baremerewe kwinjira muri Itara Media. Ntibakumiriwe abamama abapapa baze badufate mu mugongo nk'abana babo nyene bose ni kazi ni karibu dukore igikorwa twoba twarateguriwe. Murakoze. Murakoze namwe mugerageje kuraba uburyo buke mufise mukabikoresha umutima w'urukundo mukabishira abagwaye canke abagowe. Mugerageje kuraba abo mubishiriye bavyakira gute barashima arabahezagira bimeze gute? Tunazungumzia hapo kwenye gisi wanapokea. Sisi tunahesabuya kiinje gisi tunaona. Kwa ndani kwenye roho tunamwachia Mungu sababu wao tukajua mtu kwenye roho yake kuna nini. Sisi tunahesabia kiinje. Kiinje tunaona wanapokea vizuri sababu wanapokea kwa na huruma wanashukuru na sisi tunafurahia hicho. Hatuwezi tukahukumu kindani tunamwachia Mungu tu. Uno munsi turi ku munsi w'Imana mwahisemo kuza ngaha ku bitaro Prince Regis Charles. Kubera iki guhitamo uno munsi? Mbega guhitamo abo mufasha murabiki? Abo dufasha ni duhitamo kandi kuba twatoye uyu munsi ni kuko muri benshi muri twege ngaha barafise ubuzi bwabo bakora kuko kenshi turazi ko yuko kwa Mungu wo ari umunsi benshi baruhuka kandi bagenda mu activite yabo yandi yose asanzwe yo gusura abantu bose. Rero niho twaje tuyaga turaba igihe tuba dufite abandi bose bafitiye ku mwanya cyo dutora dimanche kuko kenshi na kenshi ibikorwa byacu dukora tubikora kwa Mungu. Ego. Tugerageza gusozera ikiganiro cacu. Mbega Itara Media ni mwebwe nyene mwifasha canke ari hundi umuntu abafashe mu mugongo? Ndavuga mu gerageza gushimira abafata mu mugongo. Nyimba tawo hari ico mwifuza. Turafise abarongozi bacu leta dukunda cyane. Hari ico mushikiriza ku bijanye na nico? Kuba Itara Media ukuntu twayitanguye kandi nuko dukora ni dufise abantu badufata mu mugongo kandi bashobora kudufasha. Turishira hamwe twese nyene ukuntu turabaje no kuntu tubona nga tugakora ico dushoboye gukora. Umwe wose cyafise gikeya akazana nundi akazana tugashira hamwe tugace dukora igikorwa. Rero ico tosaba abavyeyi bacu n'abayobozi bacu cyo bodufasha nuko twebwe tudashoboye kwishoboza ibintu vyose nuko bodufasha tukabandanya tugashika ahantu kure kandi tukanya dukora ibindi bikorwa birebire kuko natwebwe dufise indoto zo gukora ikintu kirekire n'Imana ibidufashemo dushike guco dukeneye. Turabasavye cyane kandi turabatakambiye abayobozi bacu badufashe badufate mu migongo. Ego. Uri kuravuga cyane cyane ibyo mukeneye gushikako turavyumva kari byinshi cyane ariko nk'ikintu nk'akarorero kamwe cyo mwifuza gushaka nyimba nk'udufate nk'akarorero mushaka kuvuga ati zokubaka ibitaro zokubaka ibifasha naba ikintu ahanini mushira imbere muvuga ati turoso dufata mu mugongo nka leta zo dukora ikiniki umugambi n'aka. Ikintu ca mbere twege twashimikiye ko nka Itara Media kandi nico twifuza gushikako nuko ico dukeneye ni ikintu kirekire turize yuko tuzogishikako dukeneye kugira orphelina aho tuzoba turarerera abana imfuvyi n'abana bandi bose batishoboye tutakumiye ko tutakumiriye turabe ngo ni imfuvyi canke abantu bose bashobora tubona ko bafise ubuzima buri hasi cyane tubafashe bose tubashire hamwe kuko niyo ndoto yacu kandi turizera ko Imana izobikora tuzogishikako. Itara Media tubashimire cyane kuba mwashoboye kutuganiriza aya majambo yose. Imana ibahezagire cyane kandi turabateye intege.
yes bakunze ba Yakini TV Burundi murabona yuko twari kumwe na Itara Media twashoboye kuyaga byinshi bitandukanye n'ugwaruka gwishize hamwe rugira groupe kandi barakora neza kabisa barakwiye gushigikirwa runo gwaruka ntaje tuzakora Yakini TV kugira dushobore kubishikiriza ibintu bimeze neza like share comment subscribe kuri Yakini TV Burundi ni Arsiraki kuri mikoza Yakini TV Burundi behind camera ni Pasi Classic